Fatima. Karibu. Basi. Medene tama. Ego. Karibu. Yo, uricaye hasi nawe. Mama kibazo ngikora. Bamutekira imbere. Aha. Duharaye. Namaze gushajyaje. Yo, ibi ni byo mwico. Sawa nta kibazo. Mama. Fisi kungana nukuri. Naje ndafise umunezero kukubura ko wari umaze imisi utaza kundaba. Mama mba nafatiriwe cyane. Ariko umunezero fisi. Nimba noshima Imana gute? Nimba notanga amashimwe angana gute ku Mana? Nimba nawo mfasha gushima gute? Nivyo ntashobora. None nibiki byabaye? Mama, umugabo wanje yasubije ubwenge kugira. Sa? Yeah. Yakize. Ubu ntakiri musatsi. Mama, iryo jambo nani ntarikunda kuryumva n'ukuri. Ubu ameze neza, yarakize, aranyita sheri. Mama, jewe na Erika turi umunezero udafise ukungana. Urema ko utaryohewe cyane. Ereka. Mama, yego nkonje ndyohewe. Viriza mwananje. Iyo bari wo wundi ntarimenyereye nari kuryoherwa. Muga mugiye trasisinzi. Nimba kwita sheri uno munsi bizohinduka. Icyo umenya cyoco ubu kwatoye ubwenge ahubwo amarira agiye gutango. Yo mama, tasi nukuri arankunda. Urukundo nyerekana ukuri rusumba gwa cagihe mwe wahora uzikera ubu yabiguje inshuro zibiri. Urabona igituma ariko aragufu akwereka urukundo muri ibi minsi. Bikubera atararonka amahera. Buge ni atangura kuronka amahera uzosubira kuri yangu ni ya misi yose. Ikindi naco wibuke neza ko ufise inda atari bwiwe. Azokwikira munsi. Ahubwo hakiri kare. Nyaragasa ugenda utora utwi wawe. Muzanane ngaha na Erika. Uzo kwibera ngaha kuko aho icumba ciwawe kirateguwe umwanya n'umwanya ndakwiteze. Ivyo yuko urambwira ndiko ndavyumva. Ariko ico ndijewe n'Imana yanje. Ya Mana nasenga ikanyishura mu bibazo nari ndimwe. Mu bureme nari mfise. Mama ndizira neza ko umugabo wanje azontahura. Mfise inda yiwe mama. Nta wundi mugabo twaryamanye. Waye dashobora gutahura ko vyabaye irevre ntiyari afise ubwenge buhagije donc ariko kubitahura ndaza zobitahura. Imana yanje irahari. Nzoyisenga kandi ndazi ko bizogenda neza ntabwo bamfise. Shima Imana ko yankirije umugabo. Ibisigaye ntabwo bafise. I don't care. Mafi, ufise kwizera kudasanzwe. Mbega ni yaramukamenye ko inda atari bwiwe. Ambaza ko azokwihanganira. Mama, ntabwo bafise n'ukuri. Ntabwo nabukenya mfise. Kuko mfise Imana n'ijoro. Ahubwo mama, ramwe kubiharage ntahana. Cyo guteka bafungura. Ndaguha ibiharage utahana. Umugabo wawe yarakitse. Ibiragenda neza ukazura bitsi ko ntiyagikora. Naco reka ndaguha ikiro kimwe cy'umuceri uje gutekera umunsi kuri waje Erika. Sawa ndabishima nivyo nyene. Kandi urakoze cyane mama. Ndaguha kimwe. Nta kibazo mama urakoze cyane. Ndabasi ndakongere nta kundi. Wow, thank you. Mama ndagukundisha kuritaho abana bawe. Mwe nta nakashashonza nera bwanya abone byuma. Nawe. Abantu babone byuma. Sawa. Merci. Rero ndashikanye muri. Ngiye kwishyuza inoti kwa Tarasisi. Maze amahera ahera nyuma. Hey, asha sinaje. Garuka hano. Yari munkeneye. Nose nanjye waje. Umeze neza. Mani irakoze. Sininda kugushika kure. Nta kibazo. Nari nje wanye kwishyuza amafaranga. Amafaranga ni ushaka. Amazi muduharane hamwe n'umuyazi. Nukwinda gusabye utekane sivyo? Utekane ko umugabo wanje yarakize wanje. Ameze neza. Ujyanye nenze.
maje ngo mbandanye Eh, kwirukanse n'ibiki ganyibiki shaje nanje sinzi ibintu biko biramufata pe nimba ari amadayimoni amufashe yo mu kinyankonge jewe ntumbatse umukobwa sha umva amafaranga amafaranga gusa agenda ubwireho transisi wawe ni vyiza ko yakize sivyo hama muturondera amafaranga jewe niyo nkeneye ibisigaye ndagiye kumwibarira sawa Chayiro. Asa ko vya kuba rusinziriye cyane. Nanagiye kwa mama. Kandi se yaryohewe cyane kumva kumeze neza ko wakize ko umerewe neza cyane. Numva ndamukumbuye cyane kumubona kuko haraciye kirekire mbe ndakubaza. Ejo mujuru ambwiye ko nigeze ko nabaye umusazi mbe nabaye umusazi imyaka ingana gute cyangwa amezi angana. Sheri cyacemo byose bayimazemo umwaka urenga n'amezi hejuru. Mu by'ukuri reka mvuge yuko mu bagabo bose nije umugabo afite amahirwe kuri nose ko afite umugore mwiza cyane kandi umugore yihangana. Uyu mwaka n'amezi angahe yose bebe ndagushimiye cyane sino nk'ikintu no atari kugushimira cyane kuko iyo wari umugore mubi wari kuntu kagenda ndiko ndiyumva uburemere wari ufite ndiko ndiyumva umubabaro wagize kubana n'umugabo w'umusazi mu nzu. Ntacyo mfite noronka cyo kugushimira atari kuvuga ngo Imana ikundindire. N'umwana wanje ntabwo yahagarikije amashuri no musi yagiye ku ishuri. Ibyo byose ndabikesha wewe. Sheri Ya. ngushima Imana kuko niba byoroshe umugore atanguye kurondera urugo akariha inzu akitaho bose mu rugo n'ibintu bikomeye cyane. Reka ndakwita intwari kazi yanjye. Sivyo? Thank you. Ndazi ko mu bihe byaheze nawe umugabo mubi kuri wewe mugabo ndifuza ko ushobora kukubera umugabo mwiza. Nowa King inokambera kweli. Sheri warusanzwe uri king wanje kuko ndagukunda rwose. Rere. Yeah. Hamaze reka nje guteka sibyo kugira ngo hagufungura hakiri kare. Yeah. Ndandadaza kuraba ngo ntibikwiyeje sibyo. Igisigaye nkora muri no minsi kurama birandenze. Ushobora kuntegurira ifunguro ntazijya mu rugo wawe n'umugore wanje atigera antegurira. Umugore wawe nimba yakuze atigishwa guteka je nta kintu kimwe ntigishwa kandi urabizi ntibiza kuryohereza umunsi ukaryoherwa ukishima urabizi kandi ndabisigira gusa kimwe ndashima Imana kuko ibintu ndiko ndabona muri no minsi birandenze. Ndashaka tuzopfa turugendo kandi ahantu tuzogenda ndashaka ko tuzorara. shira wawe habari hano ho kurira ikirori turya amafaranga turyoherwe nawe urabibona kandi ko barira zikuma hino bigo simba mbona ko ari naho kurira ikirori y'abahari. Nta hameze neza. Mbasha ufise iyo takumva abantu hira uramaze kujya amashuri sindajaye amashuri urajaye tuzojagara ahubwo mbwira umunsi reka tuncereza kandi bashiramo n'ibisuko bishaka. Papa mujye mu mashuri akora amahera ya mama. None we uvuye kwa usigaye ugenda uranukiriza aho nciye nk'imwe. Ari mubwira mubwire umwana umviriza umuhungu ategerezwa kugira ibanga. Iyo abonye ibanga umuhungu ategerezwa guhora. Rero ugerageze uburyo bwose nimba ubonye ikintu kuri so ukigira ibanga. mararo bitanu sindabivuga. Ndende uko amafaranga ugira uhore. Ndaguhe 2 hamwe tutamu. Umwana nambari bakame. Ntiyagira ikintu na kimwe ubwira nyoko wawe. Ibyo wumvise byose ntagira na kimwe umubwira.
ntuvuge genda uracyarindiriye genda akagahungu kanje ahubwo umwana wangira nivyo vyari bimuze byahaye yaraje kuraba gusa ibyaza gutanga raporo kwa mama wiwe ngora amashiri kindi naco impamvu nahisemo kugutwara mu rumonge uje koga amashuha nuko nashatse imyaka yose wagiye urarana n'abagabo benshi shaka ijya myaka rero ikuveko nanje ndavyishimiye uko kuntu sa nkeneye kumenya gusa umunsi tuzogenda mbwira umunsi n'iryari ngende kwitegura ahubwo wowe cyagura umunsi rega amafaranga si kibazi wanje cyagura umunsi hama twitegure zoce tugenda umunsi wo kugendayo tuzogende muri weekend muri weekend ari nko kwa gatandatu en vendredi passé weekend yose ushobora kugenda kwa gatanu kwa gatandatu kwa Mungu tugacitumana nta kibazo gusa rako kana kawe karakunda n'amafaranga ngo pavuga 500 kugira nikakureke kana nako uno muzi ushaka ndagusohokane mu kabare kahe awana turagenda aho hafi nyine do twicana shaka kuja kureberana intene kuja kwitegereza byawe genda tugende Wewe biki nawe? None ndakubaza. Ufashwe n'ibisazi cyangwa ubabaye? Kweri kuguma wiruka mwibarabara. Nanjye ubwo nje sindiko nditahura karabanye. Banza urindira kwanza. Urabona twari kumwe. Wafuye kumva izina rya Tarasisi. Uco hindura isura. Ibi bintu nibiki? Just niko ndagutahura na gatoya. Shiri nibiki? Nibiki ivyo bintu byawe? Mbwira ikaguma umbwira amafilozofi gusa natahura. Nyihoze. Bigenda gute? Nyihoze mfise stress ziwanje nyihoze ndagusavye nyihoze. Stress ziki nivyo ngoma kumenya. Ukuntu ushobora kumva izina rya Tarasisi gusa ukaca wigumura kandi ivyo twarimo turavuga byose ukaca wifata nk'ubusa. No mu maso bigaragara yuko ufise ikibazo. Ibi bintu byawe byugaye nibiki? Kandi kinini. Nyihoze rero nje kuruhuka. Mbwira ico kibazo nyene. Sheri mbwira ico kibazo. Kandi urazi yuko wamubimpisha iminsi yose. Ndaguhishije iki ndakugenda nyihoze. Gusa ubwanje burahetse. Ngo ngwiki? Ubwawe burahetse? Sheri bana. Nundeke. Ciye. Numva ngiye no mubi. Nyihoze. Tuzorondera. Sheri. Umukunzi utwenda mugira gute? Misi yose. No. Mama. Oh, wow, mama. Inga gatebe mwa. Akaradukwira. Mama nawe sukugumuvyibuha. Mama kugumuvyibuha cyane. Mama ambwira amakuru y'imisiro. Amakuru ni meza. Ndakubona uhagaze. Uri umuhungu w'ifreshere akwije byangombwa amategeko apana hamwe naza nkasanga wambaye imishatsi y'abagore uri kurivurwa mu matope. Ni meza makuru ni meza cyane ndashima ahubwo Imana ihabwa icubahiro. Imana ikorera ku gihe kwe. Amen. Ubu ndasuye kukubona mwananje naca gihagararo ntabona ndakubonana. Imana ihabwa icubahiro. Bashi urabusubira ku kazi. Usuye kuzurasubira nkuko byahora. Ariko muhungu wanje namahora ataramahora. Hajya wakurazura muzi. Uwari yakuroze nguwo yakurogoroye neza. Mama nindi urazi yuko nkeneye kumenya umuntu yandoze. Kuko hari ibintu byinshi cyane natakaje mu buzima. Cyane mwananje cyane. Uwakuroze si uwundi n'uyo mugore wawe. Uyo mugore wawe niwe yakuroze. Ico yakurogeye sikindi. Mama. Mama ugomba kumbwira yuko uyu mugore wanje yuko ari we yoba yarandoze. Mama iyo yaba yari kuba yarandoze ni gute atigezana igihe cyose twari kumwe nawe. Mama uri kurambesha umugore wanje arankunda cyane nashobora gukura amafuti nkayo. Hoho yoba yarandoze kubera iki? None ndakubaze mwana cyo nako nobesha. Wewe yarafise impamvu yiwe yo kukuroga. Mama nkeneye kumenya iyo mpamvu ni nyamamvu nyabake.
None mwana je ndakubaza. Wewe urazi yuko umukazana wanje waguma umukubita? Ubwo umukubita usubira? Niyo mpamvu yari yakuroze kugira ntuzusubire kumukubita. Igitangaje ke wari umusazi. Yaguma yinziza abagabo. Kirarangiye umugabo kuranye. Nawe ko ari umusazi wari kubibona gute? Nije ndabizi navyibonera. Ushaka kubimenya no kumwitwa naramwitwariye. Muga yarase kwitaba. Kubera zico yiyagiritse. Mama ahubwo mumbwire yuko umugore wanje yuko kiri umugabo wese yagendana nawe. Kira mugabo wese aramuzi wo muri site ujya mugore we yinziza ngaha. Mama urabesha. Gitangaje. Hagera afise nindi tari gwa. Mama. Ndi nyoko nakuvyaye sinoguhenda. Ahubwo riko yantu sinoguhenda ndi nyoko nakuvyaye jewe. Mbe ndakubaze. Ahatagufata neza ivyo yari kubikora gute atamugabo afise mu nzu. Wari ugwitwaza kugira zaratwara izonda avuga ati ni naka. Mama ugomba kumbwira yuko Berize waje ko bafite inda. Kandi ugomba kumbwira yuko yitwara nk'imaraya. Yo, nk'imaraya cyangwa imaraya. Nakubwiye kira mugabo. Takanurira bucurera. Niwabaye muzima bucurera. Raba urugondo yakuzanyemo. Atakwiruka. Mama. Arira mwana. Ko ndumva ko erika Imana yasubije kuba muzima. Nagufuma nibandaniza kuba umusazi. Oya, ivyo ntusubira kubivuga. Jewe nyoko nakuvye nije narahomvye. Nawe urya wewe nta kibazo ciwe. Yarakuroza akora ivyo akora. Ubu rero yakurogoroye kugira iki? Igyanda uyirere. Usanga wayimuteye yamwihakanye. Usanga tora nkumugurira marenje. Hajya ashatsa kurogore kugira urere umwana atari gwawe sikindi. Ikindi naco mwana je reka nigire. Aho ndavuze ndahejeje. Ico no gusaba nuko muvi ruhande uwamuteye iganda akaza karera inda yiwe. Ico numva no kubwira. Bye. Rameze neza. Ushavuye. Twe twari kumwe uryohe ngizo. Yakugambe ndagushimiye. Ubumenyi bwariyongera cyane bwo guteka. Merci. Ya, kera wari uzi guteka. Mugabo uba byariyongera cyane. Navuze cyane. Buno busazi bwanje. Ubusazi nagize. Muna nimvire ko ari umuntu yoba yarandoze kugira ngo mbo musazi uko. We nta gihe ura wimvire ko ari umuntu yoba yarandoze. Nanjye naravyibaza ariko bikansira. Nafashe imisi myinshi nisonzesheje. Kugira Imana igukize gutabara. Ivyo by'uburozi nitwo biri hagaciro kanini cyane. Burya birashoboka yuko mu bihe twari turimo byari ibihe bigoye cyane. Ni byari byoroshe. Ya ndavyumva kugaburira umugabo w'umusazi kuri inzu kuri ishuri umwana ntabwo ari ibintu byoroshe. Ngoma ndakubaze. Tiba byarashitse
ndatsi ko wari wambaye umubiri kandi ni ibintu bigorana cyane umwaka n'ameza ngaha byo byarashize ukarondera umuntu kugira azaragwa rasyo sheri nakoresheje amaboko Imana yampaye hakoresha n'ubwenge Imana yampaye kugira nshobore kurondera rasyo cyiza cyane undi muntu yarafashije ni umuvyeyi wanje mama wawe yeah. Good. Kumengo ndakunda kubona hari ikintu kumengo wabibongereza sheri ya ndibongeze sheri ko kubibongereza ntacyo wibuka nabikubwiye sheri ndibongeze kandi ndabinezerewe cyane twuma dukurikiza umwana wacu Erika ikintu nibuka cyari cyatumye tudakurikiza umwana wacu tutavuze ati tunigire kwanza shikana imyaka indwi kandi wari kuri planning be wavuye kuri planning ryari nindi yaguherusha ko kuva kuri planning kugeza aho ufata ingingo yo gusaminda iyo nda sinzi ko ari gwanje be mu buzima twari turimwo mu buzima warubayemwo bwo kurasiona umusazi bwo kurasiona umwana ni gute wagize icyumviro cyo gutwara inda ko numva umego ntivyoroshe nta mugore numwe kuri nosi ashobora kwemanga gutwara inda y'umuntu afite ubugwayi bwo mu mutwe sheri cyatumye mpagarika planning tari ifise ibintu byinshi mu mutwe nteza kwitwararika planning ntabwo yigeze iza mu mutwe ngo mungenda nkurikirana twarabikoraje nawe atavyo nibuka sheri wari special hama ikindi naco cyatumye mva kuri planning hari ifise ibibazo byinshi ati mbega umugabo wanje hamwe yogenda asigira umwana kuko ntibereye kumenya gusigaye umwana w'ikinege narifuze akandi kantu niyo mpamvu ntagahise planning kugira ushobore kubyara undi mwana hahise ubwoba ko ushobora gupfa uhagenda utasigiye undi mwana planning nje ndahitamo kuyihagarika amabe niwe mugabo Rukundo uri ntawe ukaba n'iherezo y'abagabo bari mu isi yose ugomba kumbwira yuko bivanye n'ibihe twari turimo wacu hitamo gutwara inda y'iwanje kugira ngo ndamutse mfuye uzosigarane n'indi foto y'iwanje y'umwana wanje icyo cyifuzo cyari ku mutima wanje kuko nari gusigarana agahinda gakomeye cyane sigaranye umwana umwe kandi ndanifise ndi mahirwe ko urundi mwana agira kabiri stop mvabe nubwiyo nda ufite mu nda n'ubwo bari gwaje cyane n'ubwo wari gwaje bendi tayari kuyemo okay nimba ndazi ko nagukoreye amakosa menshi cyane ahubwo ni jewe ukwiye kubabarira okay ko biri kose niba ari gwanje niba atari gwanje okay nzoyihera okay don't worry babe don't worry okay don't cry again I'm here ndi ngaha okay ntahantu ntamuzoja Zira filme bifatanije hamwe na Rukundo TV tugiye kuzanira bino bikurikira. Ushaka amasanamu asa neza ufise imanza zitandukanye ya mariage dote n'izindi manza film documentaire na
clip. sivyo gusa turakotesha amakamera meza cyane afise amasanamu meza cyane. Ushaka amasanamu ameze neza kuburyo uyabonye uca wumva wifuje gusubirayo nyarukira muri Rukundo TV. Kandi turakotesha n'amatara aguha umuco mwiza cyane n'amatrepie tutayibagiye. Kabijya rero kuri abandi musama bo mifuza imipira ya Rukundo TV ubu mugiye kwironka byoroshe. Ushaka umupira wa Rukundo TV rabi nimero ngaho hepfo uzocugushikira byoroshe. N'abashaka kugendana n'abakinyi ba Rukundo TV nk'abava mu mahanga atandukanye. Rukundo TV irahari kandi ifise abakinyi beza cyane no mu mamanza abakora amadote ama mariage eka n'ibiteremo bitandukanye mukeneye ababatwenza Rukundo TV irahari. Hano mukazodusanga muri Blessing Market.